Saidi Braza yakoze amahitsi menshi bababwiye yitavye mwijoro gino musi nyene ryakeye abona yuko yasha kwitaba afise navuga igihe cy'isaha 8 z'ijoro afira mu narangoza maze mwa indwi yose agwariyeyo ingizigo yinzika idusange twiganirira Alright, tuni Saidi Braza yakoze amateka menshi mu gihugu Burundi. Abona yuko yakoze hit ya mbere mwayumvise ni inyivuga burikukiye. Ni indirimbo ivuga amavema y'igihugu akomakomeye y'u Burundi. Ni indirimbo bakunda kwigako cyane mu gihe bashaka kuvuza cyangwa guhimbaza umunsi mukuru kwikukira. Abona yuko ari indirimbo navuga yuko gushika saha yatumye Saidi Braza amenyekana cyane mu Burundi no makungu. Abona yuko yakoze byinshi cyane amateka menshi indirimbo nyinshi apfuka hehe igiyasaga muri Black FM muravyibuka azanye na Abel Duwayo ave mu gihugu cy'u Rwanda agashika avuga ati jewe ngiye kuja muri management Abel Duwayo. Abel Duwayo asanzwe ari mu kiyoma film mu gihugu cy'u Burundi. Abona ko atumenyesheje yuko Abel Duwayo agiye kumufasha mu bintu kumagararira nk'umuririmbyi cyangwa kumagararira nk'umuntu agiye kumufasha kwa byo bya misi yose. Ibyo byabaye mu gihe akanye mu byinshi bitandukanye. Abona ko Abel Duwayo ari mu bantu bamufasha cyane yabagiye akiye mu gihugu cy'u Rwanda n'igihe aza mu gihugu cy'u Burundi kwashikiye ni wiwe acamwe na manager wiwe amufasha mu byo bigiye bitandukanye. Yavukiyemo n'agozi nkuko yavyivugiye ubwo nyene Saidi Braza kuko beshi murabizi n'abantu bake bari bazi yavuka. Mwe baravuga bati Saidi Braza akotsa ba mwijuru bivaye n'ubwo ngasanzwe akora cyane ibyo sozasha mu ndirimbo ziwe ati birarengiye ukwiza cyangwa kwemera ko abantu basanzwe ati je nonsiza tinibaze ko ari ubwenge bw'umuntu asanzwe gusa. Ubwo rero ni Saidi Braza abantu beshi biyumvira ko abandi bakiyumvira ati ava mu ntara ya Ngozi ariko bose nta cemeza bafise. Abandi ati aba mu gihugu cy'u Rwanda aho se muri afise cemeza ko yaza muri Black FM yashikije ubuzabwiwe yavuze ati jewe ndi Umurundi ndi Umurundi navukiye mu ntara ya Ngozi bigadukundira tuza gucisha amajwi yiwe mu kiganiro twashaka gukora ngamye muri Black FM igihe yaza muri Black FM kumena umugenzi we Abel Duwayo niyo juma bitatu gira nacha tugangabanira so kweza amajwi karavuga shikiza ubuzabwiwe yavukiye yakuriye byose muri Black FM bya twakwanye ngambi gadara abije sasite ariko yavuze ati jambuka mu ntara ya Ngozi gusa narakuze nkunda kugenda cyane ndondera nk'abandi bajene n'abandi bagwaruka. Abona yuko naguma ngenda mu gihe bitandukanye nasotse igihugu cyane angenda mu Rwanda ngenda muri Tanzania. Abona yavuze igihugu cyambye atawugiramo yagiye mu gihugu cya Tanzania agiye gukora indirimbo ni mu gihe ari muri ivyo wambye atakuzana ibintu byo kuririmba anavuga dukoresheje ama studio agezweho aho tuzi yuko bacacu amica n'abandi batandukanye imbere yiwe bari mu 1980 cyangwa 1970 kangaye bose baririmba bakoresheje ivyuma by'isamizi muri igihugu. Abona yuko bakubwiye ati muri studio wicare utawagarare uzo wafashe ibyo kuririmba byose ugahagarara ugakubita ride biara findirimbo uchiri hagati binakunanira wasomwe indirimbo yose ariko ubunye urazi ko kuririmba uzaca agace gate basubiramo ariko ni kwari uko wagenda direct byase ujusubiramo ariko wewe yabikoze ariko igihe kirekire mwavuga ati none abandi mu gihugu babigenza gute reka ngende kuraba mbe mu kindi gihugu abandi babigenza gute. Arasoka igihugu cy'u Burundi igihugu cyambye yagiyemo si mu Rwanda ngo shavyibaza igihugu cya Tanzania yagiye muri studio ya Master J. Abona giye muri studio ya Bongo Records ara kwa Master J mu gihugu cya Tanzania muri cyane umuhinyanyuzi uzamuza kutije abarinzi benshi bagiye atandukanye mu gihugu cya Tanzania ndavuga Diamond Platnumz abarinzi bakira bari ba Deepos Omidipos ba Alikiba n'abandi benshi baciye mu maboko yiwe. Abona yuko yavuze ati yanje Saidi Braza abona aririmbe ni kenshi nagoze mu muremure reka naje ngiye ndashashikayo acapa ko indirimbo zitatu mu gico gihugu cya Tanzania acharagaruka izo ndimo za hits mu nyuma ni Saidi Braza yaciye atagwa guhitse mu gihugu cy'u Burundi no mu Rwanda
akumva zuko yasize aba hafi y'u Rwanda akaza aravuga asanga cyangwa ari Rwanda atavuga ati umuntu w'umunyarwanda kandi cyakabiri naco asanzwe afise kandi amaraso y'Umunyarwanda kandi no mu Rwanda asanzwe afise n'umuryango yakunda kujaho cyane ivyo birangira avuga ati burya afise ubwenge bw'ububiri Uburundi n'u Rwanda ni Sadi Brazza rero bumva yakoze amateka menshi Isamirizi ni Black FM ikiganiro ni The Star System cyo ku makuru ya Sadi Brazza tukiri ku buzima bw'iwe Sadi Brazza amashaka atacha mu biganiro The Star System ni Black FM mu nyuma amaze kugira amahiti menshi amaze kugira success ariko ku mufuka atakiriyo ngo bivugwa na bamwe nigera Sadi Brazza navuga yuko nabamenyesha yuko yaciye abanda aronda n'ubuzima yaririmba agakora business ziwe zigeze zitandukanye abaragereza mu gihugu bigi bitandukanye kurondera amahera ariko kandi nicyo tukabanda akora indirimbo akondera aba hits murabizi zo twabwira ku ndirimbo yo muririmbyi Stick yaririmba avuga ati general success muri 2013 2012 ndaronka amatrofe ndaronka amahera ndaronka n'abakobwa benshi ndaronka ibibazo byinshi rero no kuzindi bibazo zamushikiye ubwo nyene ndaronka amahera yaronka success akaronka kumenyekana cyane yagiye aho ibibazo bitandukanye yagiye anafungwa akatari gake bivanye n'ibinabiriya anye murabizi nyine yavyemeye ati je burya arafata ibiyovyabwenge rimwe na rimwe bigatuma ndeko ashaka n'amakosa bakafata bakanshira ahantu novuga mw'igororero nebe Sadi Brazza zashikiye inshuro nyinshi mu gihugu cy'u Burundi byamubayeko mu gihugu cy'u Rwanda byamubayeko mu nyuma yavyivugana nyami Black FM yaravuze ati inyuma y'ivyo byose maze kubona ubuzima bwase kumva zo kurafata iyo bwenge cyane nafashe ingingo yo kuja mu Rwanda kuja gusaba abandi ho benshi sagana n'amatwagwa ku ngufu bakaja gufungirwa cyangwa gutwagwa kugororerwayo mu Rwanda hano bita Iwawa na hano vuga mu Rwanda bakunda kugororera abantu usanga bafata iyo byabwenge cyane bafise nuvuga umwitwariro mibi mu banyagihugu basaza babana bigatuma babana nabi n'abandi basaza babana nabo Iwawa nyine mu Rwanda ivyo bituma rero Sadi Brazza ati je nditwara hariya nyine Iwawa ni mu gihe amaze imyaka irenga 12 nuko avyishikije avuga ati nafata ibiyovyabwenge ari mu rumogi inzoga njabuka n'ibindi bigiye bitandukanye cyavuga ati fata icyemezo cyo kuja mu Rwanda Iwawa ifadikana bagenda Uganda ariko no giriki no va muri ivyo biyovyabwenge haja mu bandi bamaje nkaba nk'umundi mugende murakomeye mu gihugu cy'u Burundi no mu Rwanda cyo kunywa ibiyovyabwenge murabizi yavuze ati kintu nakunda mu zagaje cyambere mu guzana nakunda cyambere bamaze gushika Iwawa baravuze ati ukurizanye niyo urashaka kujayo ati ego cyane ashaka kujayo ati sérieux ashaka kujayo ati ego cyane bose nibyo zavyemera kagiye Iwawa kuja novuga yo kwishira ku mwanya ariko ikintu cyambere akunda cyane mu buzima yakunda Madrid yiyo yafise dread rock cyangwa dread rocks musanze nkuko yazita no icyakoza zisanzwe zitwa abanza zikurako abona tuzamuje bakumara museriye arazikwa amazi kuzikurako bibangombwe ko amwemera ati rero burya turakwakiriye neza na neza Iwawa uza tukugorona tugororane hamwe tuje turi hamwe rero izo dread yaramanya kirenga 10 azifise ku mutwe wiwe umuntu yuko uko akimanya akacumi ku mutwe wawe cyakigoye cyane baza kuba abikoze bamuga ku cyamwemera ati wowe ingorero sasa twakire mu bandi yagiye ofisi byo 54 muravyo ko ofisi byo bike cyane ugegeje kuraba n'ingene areha n'ingene yangana kumva tukafata ibyo byabwenge byinshi ariko yavuye ofisi byo birenga 72 mwumva yuko bakoze ko gikomeye cyane avuga ati ndabashimiye cyane kuco bo bashitseko bakoze rero ni Sadi Brazza yakoze amahiti menshi bababwiye yitavye mwijoro gino munsi nyene ryakeye abona yuko yasha kwitaba afise navuga igihe cy'isaha 8 z'ijoro afira mu narangoza amaze mwa indwi yose agwariyeyo abivugwa yuko yamaze bizafungura neza afungura nabi byanka nyene bitumiye gore asusha kumuhitana mu narangozi mu bitaro byitwa Kira Hospital ara mu narangozi reka apfuye afise projet menshi mu projet afise
harimo projet za ari gukorana Master Lens iyo wa Master Music murabizi gaza ngavuze ati muri ivyo wamenye nkunda cyane burya nje nshobora ko nafashije ni Master Lens atushino saha ndifite nawe ndavye nahageze ako murabizi ko Master Lens kwika simba kugira mu muziki cyane burya Master Lens ari mu bantu baciye kwa Side Blazer afashanya kenshi urugamba rukomeye cyane gutuza umuziki w'umuntu arangozi ora gushikino saha abantu bavuga abantu babiri bakomeye cyane arangozi bashoboye gutuza umuziki mu marakiri ko nyanyaza n'abandi batanduke baraza ariko abagabo babiri n'abakozi ko bikomeye cyane muri Ngozi twamenye Ngozi ko mu muziki bivuye kuri Side Blazer afata uko Master Lens basa navuga ati sitaguta muzee wacu cyangwa papa wanje reka ndabikora ni rero afite igikorwa gikomeye Side Blazer afite ko afite album nshyashya agiye gusohora ariko iyo album ikaba itasohotse ikaba yari yatevye yari igiye gusohoka na Side Blazer afite ibitabo bibiri yagiye kwandika igitabo cya mbere igitabo kivuga ubuzima bwa Change Amis muzi cyane babanye hafi cyane na Side Blazer avuga ati uyu mugabo uyewe ni muzireza amateka yo jije ndayazi kandi yandike ndashe ku mugaragaro muyabone ariko cyo gitakaba afisha kwita bimanzo cyo gushikiriza gitabo cyo ku mugaragaro nina Side Blazer yarafise kandi kwandika story uzabwiwe mubwira avuze ati jewe bashi banzi yuko ndi umunyarwanda cyangwa ndi umurundi cyangwa murakoze ba mwijuro ko nabazine cy'ubuzabwiwe wanje tugiye kwandika igitabo cy'ubuzabwiwe bwanje ndagishagiye atandukanye muzomye Side Blazer ninde yakoze ikizagenze gute haba mushobore kugira iki mushobore kumenya ubuzima bwanje mutamakinga namwe mufise ni byinshi ashobora kuvuga agiye gushaka kungira ariko murabizi yuko ashaka kuryamira uko kw'abagabo adashaka kubishika ivyo byose tuhoze umuryango we doze umuziki umuryango w'umuziki muri rusange mu gihugu cy'u Burundi n'abandi n'abandi bagiye atandukanye kuri ngo telefone wafakire Master Lens ni umwe mu baririmbyi bakomeye cyane bavuga yuko bakoze byinshi kuri Side Blazer ata kutubwira byinshi uzababanye mutemeze gute uko bikose atuyagira byinshi Master Lens kuva muri Master Music iyo Master Music reka tonda karibu ka Master Lens chatumwakira muri Black FM Samedi Black FM de Star System Giovanni Gabigi Jean Patrick Potosi harimo ka mwanya wifanye kwa ibyo kwa disamiriza fatiri ariko kandi ndamenyesha yuko tukiri muri de Star System Giovanni Gabigi na Black FM